groupe ya WhatsApp. Groupe ya WhatsApp izogira umuntu wese azoba afise icyo atanga. Ntabwo ari groupe y'amajambo yo kugenda tuyaga ngo bute ngo muri groupe mumeze gute. Ni groupe y'umuntu wese avuga ashikiriza icyo afise. Ndasubiyemo apana icyo azoronka icyo afise kuri uyo mwanya, kuko ibisi ibintu byo gutebana raske ndabisubiyemwo. Uyu mugwayi ntakeneye cyane ya mafaranga za miliyoni 40 zo kuja hanze vyihuta, ahubwo akeneye icyo ashira mu nda nico ahereza no muryango. Urabona yuko aracari responsable nuko agwaye abamuryango uracamukeneye. Ego rero ikintu dushaka nugukiza kwanza ikiri mu nda, gukiza kwanza ikiri mu nda kikamanza kwanza kikamererwa neza, kugira ibindi na wa muti. Hari imiti myinshi ariko arakenera, urumva ubu nimba ariko umukora ko akumva ni gitangaza cy'Imana, kubera ko ari gitangaza cy'Imana, ariko nta ubizi petete shobora hari agati ariko arafata akabuze bica bisubira kwanka, ariko dutsindagirira aho nyene, dufatira aho nyene kugira umuntu abandanya ndonka imiti, kuko uko ndayibura ya parariza ikibanda ikitera iduga, ariko ko mbandanya ndayifata igendera gabanuka bukebuke. Yego uko uyibura niko ucuga umuba pararize, ariko uyifashe ugendura kira bukebuke, ugendura kira bukebuke. Usanze ufata imiti ingana gute, itwara amafaranga ngahe ku munsi? Nko ndwi ukenera imiti nko ukaronga kamwe inimero yiwe umwadimi, turashoye kugira abe, turashoye kugira koresha umwanya, warashima turashoye kugira na jewe, ariko twege ntitwemereye ko turungikira amafaranga inimero yiwe, agomba yibabwire n'izina ryiwe, hama nawe amafaranga ni yamushikira azotubwira kugira ngo dushimire umuntu wese yagize icyo akora. Bishobotse dufashanye, bishobotse dushigikirane, twege turamenyesha makuru. Nawe urashoye kugira ikibazo canke wiwawe tukagufasha, ariko reka duhere kuri uyu guys, ntimwemere ko amagara mucika kandi twamaze kumushikira. Akanimero kawe ni gute, izina witwa gute kuri rimikashi? Nimero yanje ni 69 amajana 642 ijana na gatatu, 69 amajana 642 ijana na gatatu, 69 640 Santroa. Amazina ni Tuyisenge Ferdinand. Tubera na Burundu. Reka twizere koresha umwana tuko turasenga, reka tugire ko dusenga nizera ko wizera Imana. Turagushimira Imana y'Imana, turagushimira Imana y'ubushobozi, Imana y'ubasha, Imana iriho kandi Imana izokwamaho, kongeye kuturamutsa kuri no munsi kandi ukaba dushikanye imbere no mwene data. Suko twaribeza gusomba abandi, ariko n'ubuntu kandi twagiriwe natwe dukomeye, suko twatanze igiturire, ariko nuko washimye ko tushaka gushika ngaha turi bazima. Data turakweretse amagara no mwene wacu, turakweretse amagara y'umuryango wiwe, urabizi gusumba uko twutumuzi, turazi yuko uzi imibabaro yiwe mwami. Twotanga amafaranga n'ivyo, ariko ntitwoshira kugarukana ubuzima bwiwe, twokora ibiganiro n'ivyo, ariko ntaco twoshira gushanje kubw'ubuzima bwiwe. Ariko wewe niwe wamukoze, niwe wamuremye, niwe uzi ahagwaye gusumba, niwe uzi ivyiyumviro vyiwe. Turamukweretse amagara yiwe mwami, ntitugomba ko amatuzi iminsi yose ngahari uko tuje gukora ibiganiro, je yuko tuje kuraba ngena merewe, ariko turashaka umunsi umwe tuzoza gukora ikiganiro cy'amateka ashima Imana, avuga ati Imana yaramfashije, Imana yarankijije. Turabizi ko umaze kukiza benshi bagwaye gusumba n'uyu, kandi turagushimira aho ugejeje ukora. Turashima ngene pararize yiwe iri kiragenda ihera, kandi turizeye yuko umunsi umwe azodutelefona atubwira ati guys vya nakize bimeze neza. Ariko arashima agutamba aryohewe, umuryango uryohewe. Ntidushaka kumubura kandi turabizi never shetani ashaka ko tumubura, ariko ntibishoboka, aracariho. Mu izina rya Yesu Kristo turahamagara ubushobozi bwose, bwa bushobozi bwagukora mu bapfuye, bwa bushobozi bwatuma tubambirwa, turabuhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Turamubona akomeye, turamubona afashe umuryango wiwe, turamubona abona bakwe ari muzima, turamubona akwesha, turamubona abona buzukuru, si uwo gufa, turavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Turazi yuko amagari yiwe ategereza kuba meza, kandi abamufasha baraza ari benshi, araronka akazi, araronka ivyo afungura, araronka haba, ubuzima bwiwe ni bwiza. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bisenzemwo, twese duti amen. Amen. Inyuma donc dufate mu ntege. Aha mucha muhiza aha uwundi nawe uko nyene nyuma kujya nyene gutyo. Donc mfata fatanya mwese ni bafatanya amakuru. Enye soke che soka. Ngona
Okay. Tugize inyuma. Amaguru gute? Amaguru inyuma. Wigize inyuma ashike neza. Sawa. Rekura nabi. Yababwiye ntimufatanye amaguru. Dufatanye amaguru. Rekure kumutwe. Sorry. Sorry nkure kuguru. Rekura nta kibazo na. Rekura na. Mwene data. Polisa. Umva umeze gute? Tukwicaritse neza. Nta ngorane. Okay. Kandi abashimiye cyane kwa musuye ku kazuba. Kuko akazuba biri mu byo nakenera ariko mu bwanka buri ngene ishobora kuba nosohoka. Kuko urabona iyo umuntu agwaye igihe kirekire n'abanyura tinze nyene bararambirwa kuza barasohora kenshi. Usama akazuba kandi abaganga arivyo basaba ko noza ndasama akazuba. Yego. Abaganga bagusaba ko kwa musimbira ku kazuba. Yego, amanza ndasimbira ku kazuba kubera ku mubiri haguma hahinduka kubera ntagira ndonka vitamine zo kuzuba. Cyane kubiboneka ku umudamu atokwishoboza wenyene. Urafise n'ibiro bitari bikeye. Wewe kubera igihe kinini wewe yaramaze no kugira ikibazo mu mugongo mu mafyigo kubera igihe kinini kesho usanga ari waterura wenyene akagerageza ko ashoboye agiye ntonekara gasanga yarabuze no umufasha kandi hanandi naho gasanga gumaza kugorana ugasanga nyene ni kibazo. Turagushimiye kandi ni Noraske ntari wa gatandatu nakoresha umwanya twagarutse aho dufise abantu badutumye bararavye aziya video baravuga bati uko biri kose murasubirayo tworonka kunyu tworonka gasabuni bari kumwe na Abel nkuko vyema bimeze na timu yiwe nico gituma twagarutse ngandi irigira kandi kuri nandi ndabashimiye cyane nukuri murakoze ko ntabariza no kungarukirako Imana yo mwijuru bahezagire. Yego. Inyuma y'ahajya abantu benshi bagiye barabona video yawe bararize abenshi baravuga ngo twoshura kugira ico dukoze na cyane ko harimo bavuga ati Jenny mu mwana umwe basifume ndamufasha kumurera abandi baravuga ati nitwaronka uko tubigize twoshura kugira group ya WhatsApp canke twoshura kubishira hamwe nta yandi manimero arashura gutelefona inyuma y'ahajya yacu kumbure wo butazi. Ego hari amanimero yagiye arantelefona banyihanganisha bandi nabo bakansengera. Ego bagiye barandondera ku bwinshi bakanyihanganisha bakansengera bandi nabo bakambwira ati urabona muri iki gihe n'icubukene nta kintu kihari ariko mugabo reka tugusengere kumbura abo baba bafise bazokugarukirako kandi noneho nakare burya amasengesho yo kumana ni yakomeye cyane gusumba ibindi byose. Abatari babonye ikiganiro ubwa mbere woshobora kubibutsa ikibazo wagize ufise ikibazo cagute ugwaye he bimeze gute ndazi habashobora kubabonye ikiganiro rya mbere. Ikibazo nagize accident ngisanga ryo mwibarabara nukuvuga navunitse uruti rw'umugongo mvunika n'amaguru mba paralize kiretse ko ubu Imana ikirakora ibitangaza amaguru mu maguru ariko harumva ico ni gitangaza gikomeye cyane. Yego umuntu nkoze ko ndavyumva ariko bwa mbere nta na kimwe numva. Imana yakoreje mu dogiteri arabandanya aranyitara agerageza nyine ibyo ashoboye ibyo byose ndabikesha Imana yo mwijuru. N'iryo sanganya narigiye mwibarabara hama ndamenagurika kandi namenaguritse wese ko no mutwe harashikiriwe ariko nashima Imana ko mutwe utamenetse. N'iryo sanganya nagize hama ye abaganga baragerageza baramvura bamvuye igihe kinini ya cyane gushikaho vyanka bandungika mu mahanga nanje kubera ko ataburyo nanisigaranye ibintu byose nabigurishije ivyo ni nararondeye ngikomeye byose nagenda nabigurishije atakintu na kimwe sigaranye bice biranko kuntu nshobora kuba noja aho bandungitse mu mahanga. Watubwiye ko harimo naho ufise icuma bimeze gute ico cuma naco ivy'ico cuma bimeze gute navyo vy'iki cuma ukuguru ko ari kwacitse gose kuko ikirenge carafatana no ngaha kwivi ikirenge carafatana no ngaha kwivi baragishizemwe ho hacitse hoho ubu ndanabiravye na jewe ndabona ko hameze neza hana kandi hanateranye neza nubwo kumbura amaguru atareha kumwe ni kugufi cyane ukundi ni kurekure uko ni kugufi kuko niko kwasinzikaye cyane uko nako ni kurekure. Mutamanya kubahwa mu bisanzwe uyu munsi nimba tugarutse ntitugarutse uko nyene
benshi barakunze kubona ibintu nk'ibi ariko bakabifata minenegwe abantu benshi ntibabivyizere neza yuko bishobora kuba ari ivy'ukuri ariko tumaze kugenda ijya mbere n'ijya kabiri twagaruka ndetse akaba ariho n'abantu bo kuyumvira bakavuga ati reka tugire ico dukoze umva n'ivyo gushimira Imana mutamu no munsi turaje ngaha turifuza neza yuko wokira kandi womererwa neza nkuko umuntu wese abafite indoto zo kubona ameze neza uno munsi tuguma ducreate groupe ya WhatsApp groupe ya WhatsApp izogira umuntu wese azoba afise ico atanga ntabwo ari groupe y'amajambo yo kugenda tuyaga ngo bute ngo muri groupe mumeze gute ni groupe y'umuntu wese avuga ashikiriza ico afise ndasubiyemo apana ico azoronka ico afise kuri uyo mwanya kuko ibisi bintu byo gutebana raske ndabisubiyemwo uyu mugwayi ntakeneye cyane ya mafaranga za miliyoni 40 zo kuja hanze vyihuta ahubwo akeneye ico ashira mu nda nico ahereza no muryango urabona yuko aracari responsable nuko agwaye aba muryango uracamukeneye ego rero ikintu dushaka nugukiza kwanza ikiri mu nda gukiza kwanza ikiri mu nda kikamanza kwanza kikamererwa neza kugira ibindi na wa muti hari imiti myinshi ari karakenera urumva ubu nimba ariko umukora ko akumva eni gitangaza cy'Imana kubera ko ari gitangaza cy'Imana ariko nta ubizi petete shobora hari agati ari karafata akabuze bica bisubira kwanka ariko dutsindagirira aho nyene dufatira aho nyene kugira umugwayi agende neza nyakubaha mutama ni giki wosaba nk'abantu boba biyumviriye bakaja hamwe muri iyo groupe ni giki hanini wo basaba ku gatwe ka je ku gatwe kanje hanini ikintu no basaba no kunshigikira mu masengesho no mu buryo bakoresheje uburyo bakamfata mu mugongo kuko ndameze nabi ndamerewe nabi nubwo keshi ngerageza kwiremesha ariko ndamerewe nabi ku buryo bw'uko mbona ko umwanya n'umwanya amagara ashobora kunyiyaka va kuri iyi si y'abariho rero icyo nosaba cyane cyane abarundi n'abarundi kazi ndetse n'abanyamahanga bafite umutima w'urukundo nuko boshishikara kunshigikira nkabandanya ndonka imiti kuko uko ndayibura yaparariza ikibanda ikitera iduga ariko ko mbandanya ndayifata igendera gabanuka bukebuke yego uko uyibura niko ucuga umubapararize ariko uyifashe ugendura kira bukebuke ugendura kira bukebuke usanze ufata imiti ingana gute itwara amafaranga ngahe ku munsi nko mu ndwi ukenera imiti nko ku munsi ndakenera intuze inshinge zo kugira bingabaniriza ububabare hama nkaheza nkafata iyo miti yego irazimbye cyane zimbye ariko mugabo ihora imara igihe kuko iyo yabonetse ikakaboneka kire irashobora kumara imisi 30 ndayifata ntasiba nangahe iyo miti ikunda kugurwa ibihumbi 720 harimwo n'iyitwa aspirine iyindi sinkiyibuka amazina ndayibuka amazina yayo ntarinze kuraba yego gushika kuri no mwanya urayifise canke bimeze gute oya gushika kuri no mwanya mfise umwe niwo mfise kandi ariko nayo nyene ntegezo kuyifata ari 3 iri kombine bakunzi bakoresha umwanya media na top news murabibona turi kumwe na Mutama aho muziki baza afise na cyane cyane ko akoresha umwanya ariko arayabwira tugomba ku create group ya WhatsApp hama inimero yiwe niyo tuzoshiramo niyo kurungikamwo uburyo ufise ubufise ukarungikamwe inimero yiwe umwadimi turashiye kugira abe turashiye kugira koresha umwanya urashima turashiye kugira na jewe ariko twege ntitwemereye ko turungikira amafaranga inimero yiwe agomba yibabwire n'izina ryiwe hama nawe amafaranga niyamushikira azotubwira kugira ngo dushimire umuntu wese yagize icyo akora bishobotse dufashanye bishobotse dushigikirane twege turamenyesha makuru nawe urashiye kugira ikibazo cyangwa wiwawe tukagufasha ariko reka duhere kuri uyu guys ntimwemere ko amagara mucika kandi twamaze kumushikira akanimero kawe ni gute izina witwa gute kuri rimikashi nimero yanje ni 69 amajana 642 ijana na 3 69
642 103 69 642 103 amazina ni Tuyisenge Ferdinand. Tuyisenge Ferdinand Noraske aho inimero zacu turazishira aho hejuru ushaka kuja muri groupe aratwandikira urabona ngaho mu kiganiro urazibona ziraca ko ngaho ndetse no muri commentaire zirimo hejuru nimero zacu ubu si kwa kundi twabikora wa munsi dushira ko nimero ngurungike ahubwo ni nimero uja muri groupe tubikorere muri groupe tuje muri hamwe kuko barasavye ngo ducree groupe natwe dukora ibintu kubera abantu basanzwe badukurikirana Noraske mu gusozera reka Mutamabere agira ica tubwiye gitoyi akore n'ikintu cyatuzindukanya kuri no munsi tuce tumusengera ce dufata kanya dusenge duce bugufi dusenge kugira Imana ibandanye imworohereza Mutama wacu ego Mutama ingo umubwire ngene bimeze chomora kugira ze kumviriza ahageze izimiye ngaho ariko itimyitebe niyo gumuyerekana rero urementanye nkuko bisanzwe ni Mutamabere murabona neza yuko nimba turi ngaha abafise mu ruhara rukomeye cyane niwe yatuzanye niwe yaduhaye na gahunda twe nta nivyo twari tuzi ariko nawe narafise ikintu yoshikiriza ku kintu cyatuzanye ngaha. Okay, murakoze kumpa ijambo mu bisanzwe urazi ko bwa mbere nababariye nyene uyu muntu ko twomugerako turashobora kuza narungitswe nabo dukora abafana b'ibikorwa vya Berinduwayo twaragiye hamwe turiyumvira uburyo twotangura ikintu cyo gufasha no muntu yego twaraje turagira bijya mu nyuma rero nibwo nari igihe twari Ngozi hirya yejo hari umuntu w'umufana wanje wo muri Amerika ntiyari yamenye ko byanabaye ntiyari yamenye ko byabaye ntitwuko wanamwibagi ariko nujya nyine navuze haje yego no naje ubwanje yaramfashije birori narimwe ruguru Ngozi byo kunezereza umuryango uwo mufana wanje wo muri Amerika yarabigize mu ruhara rero harukuno ko turaganira mu bintu bya groupe rero cyanda muhya link ati umviriza bikorwa atibo turakora kuko yambagije ati muri groupe mbega gute dukora gute cyanabwo ati cyanabwira impamvu groupe iriho y'abafana ko ari mu buryo bwo kumenyana mu buryo bwo gushigikirana mu buryo bwo gufashanya gufasha abago cyanda mubwira niki gikorwa deruka gukora acambwira ati ntaco nari namenye hanyuma cyanda muha link araraba ikiganiro haravye ubwo nyene yaciye ambwira ati ntararinda no kukimara ndumva nanje nogira ico nkoze kuko asanzwe umukozi w'Imana n'umuntu w'umupasteri acarambwira ati rero jewe agafana akantu kanje ndarungika utwo nshoboye kugira tuzoshobore kumufasha nawe imisi mikeya niyo mpamvu rero nabaronde ndavuga ati dusubire ahantu kuko hari uwundi muntu yampaye akantu nzana yego ni muri iyo ntumbero ndi ngaha muri iyo ntumbero turi ngaha kandi tubandanya dukangura n'abandi kugira ngo babande bamushigikira ndabizi ko abadukurikirana ni benshi abakunda abafana abakunda ibikorwa byacu ni benshi byo bavyiza dushize hamwe tukaraba tukagira ico dukoze kuri no mwene data ukamushikirize imbere yuko tugira tumusenge yego basha ni keza harimo agafanta ntibikeneye ko ninda kuvuga ngo nganuko kandi nujya yantumye yavuze ati we n'umukozi w'Imana avuze ati ntibikeneye ko navuga n'izina igikuru nuko igikorwa nakoze coshika nago gafanta si kimwe uvuga ngo naka kandi siniriwe ndanamuvuga ariko ni mwene data ni mwene so ari mu gihugu ca Amerika umukozi w'Imana asanzwe ari umufana wanje yiyumvire yuko yo gushigikira ku Ferdinand tugira ko ico dushoboye twege no kubimenyesha makuru kumbure no gusenga ko dusanze twizera yuko Imana yose bikora byose bishoboye nibaze yuko twofata nibiganza nyimba bishoboka mu kwizera tugaheza tugasenga ariko rese gatoyi sinogenda ntashimye sinogenda ntashimye cyane cyane ndashimiye Imana yo mwijuru ikora koresha umukozi w'Imana ndowa ya Bere n'umuryango wiwe ndashimiye cyane umuryango wiwe uri kuranyitangira cyane utiziganya kandi ataho bari banzi banyumvise ku matwi ndashimiye cyane kandi namwe ndashimiye cyane kandi n'uyu mukozi w'Imana yitanze n'ukuri Imana yo mwijuru umuhezagire nongera rero ntera kamo n'abandi bafise umutima w'ikigongwe umutima w'urukundo umutima wo gufasha na
cyane cyane abarundi n'abarundikazi ntera kama kandi ko irijwi ryoshika kure mbere rigashikira umukuru w'igihugu kugira ngo agire icyo amfashije kuko ni se barundi kandi ngira ngo nabagize muri leta nabonyene bakanyimva ko bakanshikako kugira benshi babishoboye n'abagwiza tunga amashira hamwe amawenje abandi bose babona ko Imana yahezagiye afise uburyo bakanshikako bakamfasha nkashobora kuja kwivuza kuko handiho amagara atera ansinzikarana uraremvye gose biraboneka na cyane cyane ko bagusavye amafaranga ngana gute kugira ngo ushobore kwivuza n'igihugu bakubweshe kwivurizamo mu mwaka wa 2000 mu mpera z'ibihumbi 2021 bari basavye ibihumbi 11 n'amajana 5 by'amadolari ariko bure kubera ntigeze mbandanya nivuza bishobora kuba byararenze no kuvuga ubuntu babusubiremwo bagasubira akanyegizamina bakagira ibipimo bishasha hama bagaheza bakaraba biyemeje ko bomvura kugira ngo barabe ivyo wabikenewe no kuvuga ni nkuko bose bishoboka kaba yaragabanutse kubera paraliziri irikiragabanuka canke kaba yariyongereye yego byose birashoboka gupunguka canke bigahera na burundu reka twizere ko umwana tuko turasenga reka tugire ko dusenganizera ko wizera Imana yego turagushimira Imana y'Imana turagushimira Imana y'ubushobozi Imana y'ubasha Imana iriho kandi Imana izokwamaho kongeye kuturamutsa kuri no munsi kandi ukaba wadushikanye imbere no mwene data nsuko twari beza gusumba abandi ariko n'ubuntu kandi twagiriwe natwe dukomeye suko twatanze igiturire ariko nuko washimye ko tushaka gushika ngaha turi bazima data turakweretse amagara no mwene wacu turakweretse amagara y'umuryango wiwe urabizi gusumba uko tumuzi turazi yuko uzi imibabaro yiwe mwami twotanga amafaranga n'ivyo ariko ntitwoshira kugarukana ubuzima bwiwe twokora ibiganiro n'ivyo ariko ntaco twoshira gushanje kubw'ubuzima bwiwe ariko wewe niwe wamukoze niwe wamuremye ni uzi ahagwaye gusumba ni uzi ivyiyumviro vyiwe turamukweretse amagara yiwe mwami ntitugomba ko amatuzi iminsi yose ngahari uko tuje gukora ibiganiro je yuko tuje kuraba ngena merewe ariko turashaka umunsi umwe tuzoza gukora ikiganiro cy'amateka ashima Imana avuga ati Imana yaramfashije Imana yarankijije turabizi ko maze kukiza benshi bagwaye gusumba n'uyu kandi turagushimira aho gejeje ukora turashima ngene paralize yiwe iri kiragenda ihera kandi turizeye yuko umunsi umwe azodutelefona tubwira ati guys vya nakize bimeze neza ariko arashima ata agutamba aryohewe umuryango uryohewe ntidushaka kumubura kandi turabizi never shetani ashaka ko tumubura ariko ntibishoboka aracariho mu izina rya Yesu Kristo turahamagara ubushobozi bwose bwa bushobozi bwagukora mu bapfuye bwa bushobozi bwatuma tubambirwa turabuhamagaye mu izina rya Yesu Kristo turamubona akomeye turamubona afashe umuryango wiwe turamubona abona bakwe ari muzima turamubona akwesha turamubona abona buzukuru suwo gufa turavyanse mu izina rya Yesu Kristo turazi yuko amagari yiwe ategereza kuba meza kandi abamufasha baraza ari benshi araronka akazi araronka ivyo afungura araronka haba ubuzima bwiwe ni bwiza ni mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisenzemwo twese duti amen amen Mana y'umuciro bahezagire yego cyane koze kusengera mushishikare mu nasengera gisabisho nico hakuru murumva neza yuko ashimye natwe turabashimiye kubona mukurikiranye ikiganiro ndetse mukaba mugize nico muyemeza gukora kubera no muvukanye turabakunda cyane amasamarika afatwa na Pax Alaba ayafatanije yose muri rusangi hamwe no kuri top news akoresha umunyamedia bye bye. Thank you. ubu twari ko turahera ariko rero Imana ishime ko ncendo nkutundi kandi ntitunazimbye burya tugubwa turamere turafasha ukunda utwo dukora iminsi 3 okay baho nkaho nama natonekaye aho nyene niho umva hatonekaye kubera nkiyi nayambaye kigumi ndatoneka ifyonda ntaco reka twizire yuko bizogenda neza haba nukuri ndashimiye cyane umuryango wa Berindwaye ndawushimiye cyane ko nyitangira gose ko nyitangira utiziganya nukuri Imana yo mwijuru ibahezagire
kandi ishishikare kurinda Yego cyane. amaja n'amaza kandi bashishikare batera imbere nk'umuzinga ego ibarindira abakomoka ko bose n'ababanye gushikaho bashikira Yego. hama namwe bw'abamenyesha makuru Imana yo mwijuru bahezagire amen murangwanye ko kandi mutanazi yuko nzonakira tegeza gukira ariko tuvyizire ko Imana imushobora byose ndashobora gukira nukuri umunsi wese turasangira brochette aho hepfo rero mwizira rya Yesu amen rero Imana yo mwijuru bahezagire ndiko ndarengerwa cyane n'ibikorwa mukora nahora ndabumva babavuga sinari bwabibonere rero nukuri birantangaje nukuri aho muri mwubahwe nakare n'Imana yabubahishije ico cubahiro kibagumeko kandi gishishikare kibaduza amen yego Sawa uragize neza. yego Sawa. mugirire byiza yego byatwese yego